nuko nyene ntashikanwa mutanga. Oya naje bwo bankoreyeko. Umviriza ntimwirwe muramvugisha byinshi. Injira mu nzu uzana ishikanwa hanyuma ngenda. None pastor oya basigera mutanga Umviriza zana ishikanwa. Nashikanwa mutanga. Ndeyovumu Imana itavumye. Ndeyovumu Imana yahezagiye. Sha. Nuko mumeze. Sha ya adresse bampaye. Reka ninjire. Bategerezwa gutanga ishikano. Nicobaho yuko basiba gusenga bace bareka gutanga n'ishikano. Musaho. Wewe witwa Musadi. Nijeyo mpa. Nakigaga mu bana ngaha nyene. Turabana kwe. Muravuka. Neje turapfukana. None uno munsi byagenze gute mwagiye gusenga? Tumaje nagiye guse. Impuzu zanje baraye batwivye nga muri none. Siko ndi mwagiye gusenga. Oya. Nishikanwa ni mwatanze. Cyo byumva nyene ko baraye batukoreye ko. None musivye gusenga ntimutange nishikanwa ngibaza yuko bica bigenda gute? Tuyatanga basi nitwagaruka basidimana. Nimwagaruka ibikoresho rega bikora mu rushengero dutegerezwa kubigura. Tuzoyatanga pastor tuzoyatanga. Oya harimwe ibishaje nk'ubu ejo twozinduye kubigura bica bigenda gute? None pastor ne ajya mera twari kurya niho yaca bigura. Oya tuzoyatanga dimashi. Jewe barandungitse. Kandi ndungitswe n'abankurira. Yego. Uravyumva? Irishikanwa mutaritanze bambwiye yuko nsubi inyuma ntaritwaye. Nasubira mu rushengero rwabo. Garuka gusenga. Nuko nyene ntashikanwa mutanga. Oya naje bwo bankoreyeko. Umviriza ntimwirwe muramvugisha byinshi. Injira mu nzu uzana ishikanwa hanyuma ngenda. None pastor none jenzo yari ya dimanche ndaza gusenga kwa musegere umugisha kwa Yesu. Urazana ishikanwa ntaje mutanga. Twatu turitanga dimanche abuko segere umugisha kwa Yesu. Zo yaronye dimanche ndoki ndayatanga. Sawa nanje ndakubiye sinsubira inyuma ntaritwaye. Ushima ndaritwara. Reka ngwereke. Kangwa ntaje mutanga. Oya basigera mutanga Umviriza zana ishikanwa. Nashikanwa mutanga. Yeye mwamishenzi. Murashobora gushiba gusenga. Ndeyovumu Imana itavumye. Ndeyovumu Imana yahezagiye. Mbega gutanga ishikamwa ni kungufu rero. Oya urumva. Ni kungufu. None abakirisu ngaha bameze gute? Yimbugije kubaga inka ngaha. Oya urumva. Aha niho baza kubaga inka. Numvise ngo hariho umuntu arwaye narinje kumusengera. Ubuki. None wacu wagwaje uwo mwene wacu wagombutse buri mbuga itango nukata guhaye ishikana. Mbega uri umupastor nyabaki wewe. Umuntu arwaye urumva twege dufise imbaraga, dufise amasengesho akiza. Narinze kumusengera ahubwo muzane. Iri kose y'imbuga itiri. Naka nuko wagira guti. Iyi mbuga itawazanye. Ni gire kubagiza. Oya uwo muntu arwaye muzane ndamusengere kugira ngo ntahava bapfana. No. Kwibisha abantu ngaha. None uwo muntu nimugomba ko ndamusengere. Aramu. Nuko mumeze. Mufata mwiba abantu bo ngaha mu rupangu ngo muri abapastori kweri. Ngo batanga amashika nimbuga itamukaza muzizanye kugira mu bazibagure kugira bagira ubwoba. None ubu je ko mbona ibintu vyeze nk'ivyo nyene byo kutangisha amashikano. Ubu amashengero mwahinduye ama business kweri. Abandi aho bagiye bagasenga Imana nyene ikabumvira. Ubu rero mwe nugusengera indazanye kugira zironke ivyo zivyimbisha nk'uko kweri. Hasoni ivyo mbe mwe mwabikuye he? Nukuri icyo utarabona ucerekwa no kuraba izo mariyeri ukazigarukana ngaho nzoce ndazicamwo kubiri ubu nta bintu byo gufinana. Hasoni itu